Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana mugakurikirana amakuru yacu tudushikiriza kuri iyi mboneshakure ya Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure ibatohoreza amakuru ijya nino ikayatosora hama ikayabarungikira. Mwe mudahengeshanya kudukurikira no kutwumviriza muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, amwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abarijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kariko aravugwa kuri uyu mugoroba ni amakuru ateye ubwoba cane, nyuma yaho umukuru w'igihugu kuva yava muri Ethiopia atari yosubira kugaragara mu ruhame mw'ikoraniro, atari yaja ahabona. Biravugwa ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye aremvye, ararwaye, amagara aramukitse, ari ku musego. Amakuru yo kwizigira ariko aragenda avugwa nuko ubwo yasohoka igihugu akerekeza ngaho mu nama muri Ethiopia, yagiye amagara yiwe atifashe neza, yagiye aremvye, afise intege nkeya, afise inguvu nke, isura idakeye nk'uko yahora akeye canke yahora asusurutse ubwo yajaga mu ngendo zigiye zitandukanye, aho yanyura ku kibuga c'indege ariko aratwenga, atwengera abaje kumwipfuriza urugendo rwiza. Kuri iyi ncuro siko vyahora, uko vyari biri vyari vyahindutse. Mu nyuma amaze gusohoka igihugu, agiheza kushika iyo, amatelefone yaracanacanye ko ngaha mu bategetsi batandukanye bo mu mugambwe wa CNDD FDD. Inama z'urutavanako zarakozwe mw'ijoro muri Cercle de Generaux, mbere kandi n'inama y'inararibonye mu mugambwe wa CNDD FDD nabo baraciye bagenda bagira amanama atandukanye mu majoro, umurango, aho bagenda bavuga ku kibazo c'uko vyari biriko biracicikana ko umukuru w'igihugu yoba yasohotse igihugu atameze neza, amagara yiwe atifashe neza. Ivyo vyaraciye bitera abantu icoba gikomakomeye cane kubona umukuru w'igihugu asohoka igihugu aremvye, ariko bamwe bakabinyegeza, abajejwe kubishikiriza no kubitangaza bagaca babinyegeza. Idekere yahora isohoka ubwo umukuru w'igihugu yafataga urugendo ntayasohotse. Umwe mu bajejwe kumenyesha amakuru bakora mu biro vyo kumenyesha amakuru ngaho muri Ntare Rushatsi yaciye anyegeza ayo makuru, ngo biravugwa ko n'amabwirizwa yari yahawe, yari yaronse kuva ibukuru ko atagomba gusohora iryo tangazo rimenyesha abenegihugu ko umukuru w'igihugu agiye kwitabira urugendo ruja hanze. Ngo biraboneka ko mu nyuma agiheza gusohoka ngo hari abagambanyi bari muri CNDD FDD, abakoroneri, abajenerali batandukanye, ngo bariko kutumvikana no kunyinyurana, hakaba harimwo bamwe ngo barondera ubutegetsi. Umukuru w'igihugu rero batanguye kuvuga ko yoba yahemukiwe, yagiriwe nabi, ngakaba yoba yahawe ishano. Mu gukwiragiza ayo makuru, inama z'urutavanako zatanguye kuja habona, hibazwa nimvo umukuru w'igihugu c'u Burundi abatasohoye itangazo rimenyesha abenegihugu ko agiye gusohoka igihugu. Ivyo vyarateye ubwoba n'amakenga bamwe mu bajenero batandukanye, cane cane abiyumvamwo bakanakurikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, batangura kunyuranyuranamo no guhamagarana.
hari amatelefone yaje gutahurwa ko mw'ibanga ahamagarana, ayo matelefone akaba ari ay'abategetsi n'abajenerali batandukanye harimo Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD, General Prime Niyongabo, Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, General Ildefonse Habarurema na General Ntigurirwa Sirasi n'abandi bajenero bari mu kagwi ka Cercle de Generaux batandukanye bafata ingingo ruhasha ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo barafise amatelefone y'ibanga bitabira ko umukuru w'igihugu atazi. Iperereza ry'umukuru w'igihugu niryo ryaciye ryemeza ayo makuru ko hari abajenero bamwe bamwe n'abategetsi baba mu nama y'inararibonye mu mugambwe wa CNDD FDD boba bafise amatelefone ngendanwa bitabira ko iyo badashaka ko ubutumwa bw'ibanga bwabo bushobora kuja ahabona bwabateza ingorane bitabira kuri ayo matelefone. Ivyo rero byaraciye biba bakaja bitabira kwa ayo matelefone, abo mw'iperereza baca baronka ayo makuru babona ko ibintu bishobora kuba ari bibi cane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akigaruka ngaha mu gihugu twababwiye ko bari batanguye kwikeka ko Varisito Ndayishimiye yoba yahawe ishano akarogwa, kumva ko umukuru w'igihugu yaciye agera ngaho mw'ico gihugu agaca aremba. Ni ibintu bikomeye cane, ni ibintu biba bitoroshe kumva ko umukuru w'igihugu yagwaye. Abaganga bari basanzwe bamugendanira ngaho muri Ntare Rushatsi, abaganga b'umukuru w'igihugu nyene, ngo ntabwo bari basanzwe bazi ko umukuru w'igihugu agwaye, ngo ni nazo mvo zatumye bareka akaja mu gihugu ca Ethiopia atakumuha inama y'uko yagomba kureka iyo nama yariko irabera ngaho muri Ethiopia. Baravuga ko rero ubutumwa ku ma WhatsApp, amajwi atandukanye, za rikode zatanguye gutambuka zikagera ku bajejwe iperereza ry'umukuru w'igihugu, akaba aribwo batanguye kumenya ko hari bamwe bitaba telefone z'ibanga bakazitabira mw'ibanga. Ubwo butumwa buba bugiye ahabona uko baba baciye bamenyutsa ko umukuru w'igihugu ubuzima bwe butifashe neza kandi ko ashobora kuba yagambaniwe agahemukirwa na bamwe bamwe twakita ko ari inararibonye, abandi bakaba mu kagwi k'abajenero abatipfuza ko Ndayishimiye yobandanya atwara igihugu c'u Burundi. Ibintu bibandanya gukomera gushika amanga ya Varisito Ndayishimiye nta kintu yari yavuga canke ngo atangaze, yewe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu nta kintu biratangaza ku bugwayi bwafashe umukuru w'igihugu. Bamwe bavuga ko rero yoba yararozwe atakabuza, iyo biba atari uguhabwa ishano abaganga b'umukuru w'igihugu bokabaye bari bazi ingwara y'umukuru w'igihugu canke ko amagara y'umukuru w'igihugu atifashe neza. Ntabwo vyobura kuko hari benshi bipfuza intebe yo muri Ntare Rushatsi, intebe y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Baraciye bategura ukungene bashobora kumuvana ku butegetsi bamutembagaje, vyarayoberanye, vyarananiranye. Batanguye gushaka ukungene bashobora kumwivugana bakamwica kugira ngo ico kibanza bagifate, ariko bamwe bakabona ko mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba apfuye haca haduka indyane na yegeregere ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko vyohava biva akajagari bagwanira ubwo butegetsi, bikaboneka ko abo baba bagandaguye umukuru w'igihugu n'ababa bamuri inyuma bohava bagwana, indyane zigaca zaduka, ubwo impande zitandukanye zikaba ziravutse impari zikomakomeye cane. Ninde asubirira umukuru w'igihugu, ninde atamusubirira, ninde agomba guhabwa ico kibanza, ninde atagihabwa, bikaba hasi hejuru. Ivyo vyose rero bikaboneka ko abo bipfuza ico kibanza bagomba gushira
hasi inda nini, abo bansumira inda bashaka kumutembagaza bakegerayo. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru, fyonde sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.